Ndabaramukije cane bakunzi bayaga muganga, amagara meza, kugubwa neza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Jewe Janvier Manirambona nama mbatunganiza nkongera nkabashikiriza ikiganiro yaga muganga gifise intumbero yo gusanga n'abakunzi baco ku nyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cacu c'uno musi. Mwebwe bashasha mufyonze kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimwo, muba mudushigikiye kandi namwe birabafasha kuza muraronka ubutumwa bubamenyesha ko dushizeko video. Muri iyo misi yeze twaraganiriye ku bijanye na kanseri yo mw'ibere. Turabona abakenyezi bahura n'ico kibazo uko bangana, turabona ingene iyo kanseri ari mu makanseri ya mbere abaho ahitana abakenyezi benshi kw'isi. Twararabiye hamwe ibiyitera, ni kuvuga les causes de ce cancer du sein. Turarabira hamwe bitari bike, abatashoboye kubibona muze mubirabe aha nyene kuri Ntambwe Idahita TV. Muri izi video zarenganye muri iyo misi irenganye, muze muyirabe, bizobafasha kumenya mbega biterwa n'iki, bigenda gute, ibintu nyene nk'ivyo, ni bande bakarigwa, ni ryari umuntu yomenya yuko ari mu mugwi w'abantu bashobora kurwara iyo kanseri umwanya uwo ari wo wose. Uyu munsi rero twagomba turabe agace ka mbere kari mu duce dutanu tugize icigwa kitubwira ingene umuntu yoshobora kugira prevention, novuga ngo du cancer du sein, novuga ngo mu buryo buri naturel, mu buryo bujanye n'ingene abayeho buri munsi, atayikingiye akoresheje imiti, ahubwo ayikingiye akoresheje ibintu bisanzwe biba yabaye, bishoboka yuko umuntu yahora yirengagiza atarazi yuko bishobora kumufasha kwirinda no kwikinga no kugwanya ico kintu citwa kanseri canke iyo ngwara yitwa kanseri yo mw'ibere. Twabonye yuko ikarira cane abakenyezi cyane bariko barakura, no kuvuga bariko baragenda mu zabukuru, ibintu nyene nk'ivyo. Muze murabe ibiganiro twagize rero uno munsi tugomba turabire hamwe kimwe mu bintu vyofasha n'ikihe, ni imfungurwa canke se ingaburo ibereye iri equilibre, no kuvuga umuntu agafungura imfungurwa zo mu migwi yose, ya migwi mikuru, za mfungurwa nsanganyangaburo, za mfungurwa ndemamubiri, za mfungurwa ntanganguvu. Ni ukuvuga umuntu akagerageza uburyo bwose ngo agafungura imfungurwa zo muri irya migwi yose y'imfungurwa. Gutyo burya ngo birafasha cane kugwanya kanseri yo mw'ibere iyo umuntu afungura imfungurwa, novuga ngo zo mu bwoko bwose bw'imfungurwa. Kandi ivyo birashoboka naho bukene buhari, kuko si vyose vyaba biri mu migwi y'ibizimvye gusa. Nk'abarima bobo novuga ngo nta n'urwitwazo rumwe niyo ruba ruhari, kubera usanga vyinshi mu vyo abantu barima birimwo muri twa tundi abantu novuga ngo twa dutungwa abantu borora, ya magi, ugasanga bayahereza mw'isoko aho kuyafunguraho, kandi nayo asanzwe afise ivyo afasha mu mubiri. Rero ngo umuntu yogira imfungurwa, yofungura imfungurwa canke se ingaburo ibereye, imfungurwa zo mu bwoko bwose. Nagomba ngaha ngo mbere nk'uca umurongo kuri kino kintu c'imfungurwa. Burya umuti wa mbere uhambaye wofasha umuntu kugira amagara meza ni ivyo afungura. Uravye usanga igitigiri nyamwinshi c'indwara abantu bagwara muri ino misi gihagaze cane cyangwa se kizanana cane ku kungene bafungura. Hariho ibigwara biterwa n'ivyo dufungura, hariho n'ibigwara biterwa nuko tudafungura ivyo twategerezwa gufungura. Hanyuma rero izi ndwara nazo zizananye mu kwandukizwa, ugasanga urandukijwe n'umuntu canke uvyanduye mu kirere, mu mpwemu. Izo mpwemu duhema zirimwo imyotsi, zirimwo amagaze, zirimwo intumo, zirimwo ivyuka bibi vyo mu mahinguriro. Urabibona ibintu nyene nk'ivyo. Mugabo bitabaye gutyo ngo twandure indwara dans l'environnement qui nous entoure, mu vy'ukuri usanga indwara nyinshi
zizanana mu kuba dufungura ibidakwiye cyane ko dufungura nabyo tukabifungura bitari bikwiye gufungurwa kubera yuko bibangamira amagara yacu nka bya bisukari byinshi, bya binure, za nyama, za nzoga na bya bintu by'amaji kumbure abantu birirwa turanwa, ugasanga rero ibyo byose bifise ingaruka mbi ku magara yacu. Rero ngo umuntu yofungura ingaburo ibereye cyangwa se imfungurwa zo mu bwoko bwose ku rugero rwiza, agashira imbere ivyamwa, agashira imbere novuga ngo amaregume, ni imbogaboga, ama-veg, ibintu nyene nk'ivyo, imbogaboga, ivyamwa. Hanyuma kandi ngo akirinda cane uyu mukenyezi kurya imfungurwa zo mu mahinguriro. Ibintu byose biciye mu mahinguriro byari bikwiye kwitonderwa kubera yuko birafise ingaruka mbi, byanka byakunda impera n'imperuka biri mu bintu bishobora gutuma amagara ahungabana, biri mu bintu bisinzikaza amagara yacu. Kubw'iyo mpamvu rero ntawovuga ngo ntuze wigere urya ikintu na kimwe giciye mu ihinguriro, ntibyoroshe kuko iyo atari ibyo wirimira kugira ngo bize bigushikire bivuye iyo byarimiwe mu bihugu byarimiwemwo, hari igihe usanga biba ngombwa yuko bicishwa mu mahinguriro bagashiramwo amantu z'amaproduit chimique atuma biramba, atuma bitabora, atuma bitononekana n'ingoga. Ariko mugabo ni ikintu umuntu yomenya yuko ari imfungurwa zo kwitonderwa, umuntu akazifungura bibayabaye canke bisanzwe, kubera yuko bishobora kuba mu bintu bishobora kubangamira amagara y'umuntu. Ni iki kintu rero twari dutumbereye kuvuga muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Umuntu umukenyezi byonsi kuko turiko turavuga cancer yo mwibere, imfungurwa afungura zibifisemwo uruhara, akwiye kwitwararika agafungura imfungurwa zo mu bwoko bwose. Naba niba udaherutse kurya utubogaboga, rondera agasoma, rondera irengarenga, avuga ati yamara rero burya reka nshyireho ikirangamisi nzoza ndarya agasoma cyangwa se irengarenga cyangwa se amakubi cyangwa se umusoma n'ibindi kangahe mu ndwi. Hanyuma simurutse kurya utwamwa, reka njye ivyamwa. Ibyo byose ntitubinjiye mu madetail ngo twerekane mbega bica bifasha iki. Mugabo mu byo bifasha twama twabivuze ni ya vitamine, ni vya vyunyunyu, ni za nsanganyangaburo, ni vya bindi byose, ni za ndema mubiri, ni za ntanganguvu umubiri ukeneye kugira ngo ukore neza, byongereza abasirikare mu mubiri, abari nabo baruha ingufu zo gukora neza mu kurwanya indwara, gutyo umuntu abe hafise umubiri ushobora kwigwanira no kunesha ibiwuteye. Bakunze b'ikiganiro Yaga Muganga, akaryoshe ntigahora mwitama kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Nizera yuko mwumvise ibitari bike muri kino kiganiro. Yewe wa mukenyezi wifuza gushishikara kugira amagara meza no kwirinda iyi kanseri, twabonye ko ari muri makanseri ya mbere abaho ku isi ahitana abagore benshi, wirinde ibyo ufungura urabe yuko woba ugerageza gufungura indya zo mu migwi yose. Jewe Jean Imana Irambona nari ntaramanye namwe, ndabikebanuye ni aho ubutaha.